Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere. Uyu numwe tugiye kubageza ku makuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Tugiye kugaruka ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni ayavugwa mu bagumyabanga bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'ibindi vyose vyabwiwe abashinga amateka ndetse nabo mu nama nkenguza amateka kuri uyu munsi. Ibintu ntivyoroshe na gato. Hari amakuru adushikira ava muri bamwe mu bagumyabanga bakomeye cyane b'umugambwe CNDD FDD. Ibintu biragoye ku rubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni kurusha uko benshi bavyiyumvisha. Utese vyoba vyifashe gute? Hari integuro umukuru w'igihugu nyene icobere Evariste Ndayishimiye ahejeje kurungikira abashinga amateka ndetse n'abagize inama nkenguza amateka. Ivyo vyose akaba ari ivyiga ku kibazo ca Alain Guillaume Bunyoni n'ingene urubanza rwiwe rwoburanishwamwo. Hari amakuru avuga ko Alain Guillaume Bunyoni bivanye n'urugero yariko yarabaye umushikiranganje wa mbere kandi akaba nanone afise ipete rya general mu gipolisi c'u Burundi atase ntare nimwe nga mu Burundi ifise ububasha bwo kumuburanisha. Ari kugira ngo rero Alain Guillaume Bunyoni arengutswe imbere ya sentare aburane nuko agomba gukurwa ko ubudahangarwa bwose afise yoba kumukura ko ibi vyose afise mu gipolisi c'u Burundi harimo nko gushira hasi ipete ryiwe rya generale ndetse no gushira hasi ivyo vyose biri mu bitabo ko yabaye umushikiranganje wa mbere akabanza akagirwa umunyagihugu asanzwe. Ibi rero nivyo bikomeje kugorana nkuko nabibabwiye, nivyo tugiye kugaruka ko ku buryo ubutomoye murano makuru cyo nkibutse ufyonde sabone canke subscribe kuri Tero wafite ndako kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere n'umuhuza TV nkwaye kaze murano makuru. Muri aka kanya hari amakuru adushikira ava bamwe mu bagumyabanga ba CNDD FDD nuko muri kino gihe bigoye kubona ibigiye gukurikira kubera mu mategeko hisunzwe ipete rya Alain Guillaume Bunyoni. Kwa mbere w'iyindwi hakaba hari kwigenekerezo y'umunani Rusama y'umwaka wa 2023 nibwo Alain Guillaume Bunyoni yarenguka imbere y'umushikiriza manza kizigenza wa Republika kandi nanone akaba ari naho sentare ntahinyuzwa igihugu c'u Burundi yasohoye yashize ahabona ivyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa. Ngo hisunzwe rero ipete rya Alain Guillaume Bunyoni nta rwego rw'ubutungane rushobora kumuburanisha ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo yoba rero yariko atuma abamwegereye guhamagaza abashinga amateka kugira bakure ko ubudahangarwa General Alain Guillaume Bunyoni. Abashinga amateka nabo rero ntibabibona kumwe kubera ko ngo President Ndayishimiye yovyikorera agafata ingingo yo gufuta Alain Guillaume Bunyoni mu rwego rw'igipolisi. Kuri ibi kandi mu bashinga amateka nubwo abenshi arabaturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD hari abahagaze mu gice ca President Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bari ku ruhande rwa Alain Guillaume Bunyoni. Nubwo abari ku ruhande rwa President Ndayishimiye benshi batariko bigaragaza kubera gutinya ivyo bashikira, ariko amanama ariko akorwa mu kinyegero. Bikaba binavuga ko hari abagenerale bari barashize hamwe na Alain Guillaume Bunyoni mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Alain Guillaume Bunyoni yoba yamaze gushira habona amazina yabo. Iyi nkuru yo turacayitohoza ko irabana n'abo ba generale umwanya n'umwanya tuza kuronka umuco wayo neza turaza kuyibaronsa. Rero bivanye nuko mu bashinga amateka bo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD benshi bamwe berekwa ivyo gukura ko General Alain Guillaume Bunyoni ubu budahangarwa abandi ntibavyerekwe ngo ni ikintu gikomeye cyane ku ruhande rwa President Ndayishimiye kuko benshi nibatavyerekwa n'ubundi ingingo yo gufuta
yo gukurako ubu budahangarwa General Alain Bunyoni biraza kugorana cyane. Ikindi kandi ngo nuko mu mugambwe CNDD-FDD batarigeze bamenyesha aho bahagaze naryo ry'ifatwa rya Bunyoni, batigeze babimenyesha uwurongoye umugambwe ari we Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo nawe akaba afise ishavu n'umubabaro cyane yatejwe no kubona umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarubahutse kurungika abasirikare bambaye impuzu za gisivile gusaka urugo rwa Denise Bucumi, umutambukanyi wahoze atwara Uburundi umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru tuguma tubandanye turonka nuko Alain Bunyoni ariwe ngo inyuma y'iminsi yari amaze mu wundi muhana mu gisagara ca Bujumbura yihamagariye uwutwara urwego rw'igendereza General Ildefonse Habarurema ambwira ko nyimba baba bamukeneye bomusanga ahari mu modoka. Aho naho ku bw'ayo makuru ngo hakaba ari mu karere kabamwo General Silas Ntigurirwa yari asanzwe ari umuyobozi mwishikira kwa perezida mu biro kwa perezida Ndayishimiye ajejwe ibibazo vya gisirikare, ariko kuri ubu nawe akaba yarahinduriwe amabanga akagirwa umuyobozi mukuru w'ibitaro Hôpital Militaire vyo mu Kamenge. Vyavuzwe ko kandi kumushinga aya mabanga mashasha vyatumye ataho azongera guhura n'ibibazo vy'umutekano ndetse n'ibibazo vya gisirikare cyane cyane kuri operation zirabana n'urubanza rwa Alain Bunyoni. Ngo nacyo rero gituma ko vyagiye biravugwa ko Alain Bunyoni ariho yoba yaramaze iminsi, ariko tukaba twararonsa andi makuru ko Silas Ntigurirwa yari afise n'umugambi wo guhungisha Alain Bunyoni akamwungururiza mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho yari yarohereje mbere n'abasirikare. Ico gihe abasirikare bari guherekeza Bunyoni bari abasirikare n'abapolisi 67 bakaba barasubijwe mu makambi yabo. Silas Ntigurirwa akaba yaravuze ko umwanya n'umwanya azobakenera azobahamagara. Ni nako kandi mu mugambwe CNDD-FDD nk'uko nabibabwiye ibintu bigikomeye cyane, kuko kuva Bunyoni afashwe arengukijwe imbere y'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, abanywanyi benshi b'uyu mugambwe bari mu gacerere. Ku mbuga ngurukana bumenyi naho ntaco bariko bavuga, ntibazi ko Bunyoni nawe yoba agiye kwitwa umwansi w'igihugu, nubwo ivyo kumukurako ubudahangarwa abashinga amateka nabo benshi batavyerekwa. Iruhande rw'abitwa ko begereye perezida Ndayishimiye bo bashimye cyane ifata rya Alain Bunyoni, babona ko rizotuma perezida Ndayishimiye yiganza akagira ubutegetsi bwose atawumuvuguruza, mbere ko barimwo kubona leta ya perezida Ndayishimiye yafadikanije n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca bariko bakora ibintu bidasanzwe nga mu gihugu cy'u Burundi, hoba mwiterambere ry'abanyagihugu ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ariko nanone barafise ubwoba ko abashigikiye Bunyoni bashobora kwihora. Abo kwa Ndayishimiye ngo baratinya ko bashobora kwaduka bagerageza gutembagaza ubutegetsi, ariko bakizera ko atowo bishobora adashigikiye na General Prime Niyongabo, umukuru w'ibiro bikuru, umurongozi ari nawe arongoye ibiro bikuru vya gisirikare. Kwa perezida Ndayishimiye aherutse kongera kandi umushahara wa polisi n'abasirikare, bihicizera biwe ko abasuda batokurikira uwogerageza gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Mbere kandi mu gisirikare no mu bapolisi biravugwa ko harimo benshi bo mu gisirikare ca ex-FAB ndetse n'abahoze barwana muri FNL nabo baterekwa ivya Alain Bunyoni. Bivugwa ko haramutse habayeho iki kibazo bashobora gushigikira umukuru w'igihugu Nyiricobere Evariste Ndayishimiye. Nako kandi hari amakuru yagiye ahabona avuga ko mu basirikare bacunga Alain Bunyoni aho apfungiwe mu gasho mu ibohero rikuru rya Ngozi, ngo abamujana kurenguka imbere ya sentare n'abahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB ndetse nabo muri FNL, kuko ngo barafitiye umujinya mwinshi Alain Bunyoni bivanye n'ivyo yagiye arakorera ababo. Ngo kandi ngo akarwi kagerageza kugandagura Evariste Ndayishimiye mu inzego zose z'umutekano zuzuyemwo rero abakoranye na Bunyoni n'abagenzi biwe, ngo nico kintu gishoboka rwose. Uko inzego zubatse kugeza ubu urupfu rwa Ndayishimiye ngo rwoha
amahirwe menshi abegereye Bunyoni gufata ubutegetsi atani vyo gutembagaza ubutegetsi barinze gukora. Ikibazo kigoye Perezida Ndayishimiye muri uyu mwanya nico kumenya abari ku ruhande rwiwe, kuko ngo benshi baragaragara ko batariko baravuga, kuko bikeka ko amatati ya Nkurunziza na Rajabu yatumye abasendede FDD benshi biga kwiyorobeka, kuko nabo bikeka ko baramutse bagize ico bavuga abo hava bafatwa bagapfungwa. Inyuma rero y'ivyabaye hagati ya Nkurunziza na Hussein Rajabu ngo ntawuvuga, ntawerekana neza aho ahagaze. Unesha niwe bazokurikira, ngo Ndayishimiye akanesha bazomukurikira, Bunyoni akanesha bazomukurikira. Ikibazo nyamukuru Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kugira ngo nico kumenya abo bari kumwe koko, kuko ngo bafatiye ku vyabaye kuri Hussein Rajabu abatamushigikiye ngo nibo bagiye gufata iya mbere mu guhayagiza Perezida Ndayishimiye. Abashigikiye Bunyoni rero ngo nabo nibo bazoja imbere mu kwerekana ko bashigikiye Evariste Ndayishimiye, gutyo bamugwanirize mu nzego mu ruyeri. Twababwiye kandi ko bamwe mu bagumyabanga bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD bamaze kwishikana imbere y'umukuru w'igihugu mu kumwereka ko bamushigikiye mu gukiza amagara yabo ndetse no kurinda agatwe kabo. Abavuzwemo cyane harimwo Daniel Jarasi Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, ndetse n'abandi batandukanye. Ndagukengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, cyo nkibutsa ufyonde sabone cyangwa subscribe kuri Twitter wafyinda ko kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanye gushikiriza uri mu bambere. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire.